dusoma mu nkuru nziza Yesu Kristu nk'uko yashikirijwe na Matayo. Muri irya minsi Yesu amaze kumva ko Yohani yafashwe, asubira mu bugarire. Avuye i Nazareti aja kuba i Kafarnaumu, igisagara kiri mu kiyaga, mu ntara za Zabuloni na Nefutali, ngo ijambo ry'umuhanuzi Izaya riranguke. Ntara ya Zabuloni nawe ntara ya Nefutali, nzira yo ku kiyaga, gihugu cyo hakurya y'uruzi Yorodani, bugarire bw'abanyamahanga. Igihugu cari cicaye mu mwijima carabonye umuco mwinshi, n'abari bicaye mu ntara y'umuzimagiza w'urupfu nyamuco warababoneshereje. Kuva ubwo Yesu atangura kwigisha avuga ati, nimwisubireko kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Yesu rero aca ku nkengera y'ikiyaga c'ubugarire, abona abavukana babiri, Simoni yataziriwe Petero na mwene wabo Andreya, bariko baratera insenga mu kiyaga nkako bari abarovyi. Ababwira ati, nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Ubwo nyene baca basigaho nyansenga baramukurikira. Ahavuye arabandanya abona abandi bavukana babiri, Yakobo mwene Zebede na mwene wabo Yohani, bari mu bwato kumwe na se wabo Zebede, bariko barasana insenga zabo. Araheza arabahamagara, nabo nyene ubwo nyene baca basiga aho ubwato na se wabo baramukurikira. Yesu araza aragendura ubugarire bwose, yigisha mu masinagoga yabo, yigisha inkuru nziza y'ubwami, akiza ubumuga bwose n'indwara zose mu gihugu. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Bakristu mwese muryango w'Imana, nguko nabibabwiye, uyu munsi w'Umukama wa gatatu mu mwaka niwo wa munsi w'Imana mukuru uhariwe ijambo ry'Imana muri Eklezia Katolika yose. Nguko benshi mukivyibuka, nyene ubweranda Papa Francisco yiyumviriye uyu munsi mukuru muri ca gihe ariko arasozera wa mwaka w'impuhwe n'ikigongwe by'Imana. Hanyuma kuwa 30 Nyakanga 2019, kuri wa munsi mukuru musanzwe muzi wa Yeronimo mweranda, niho uwo Papa Francisco yashinga icese ko uwo munsi mukuru hariwe ijambo ry'Imana woza urahimbazwa buri mwaka ku munsi w'Umukama wa gatatu usanzwe mu mwaka wa liturujia. Uko niko yabishinze, kandi kuva ico gihe niko benshi tubikurikiza. Papa Francisco yashinze uwo munsi mukuru afatiye ku kibanza n'akamaro k'ijambo ry'Imana mu kwemera kwacu, ikibanza n'akamaro ijambo ry'Imana ribwirijwe kuronka mu buzima bw'ukwemera kwacu. Mugaca mwumva rero yuko gaca kaba karyo keza, kuko umwe wese muri twebwe yatewe iteka ryo kuba uwa Kristu, ahava kibaza ati, mbega jewe
ikibanza mpa ijambo ry'Imana mu buzima bwanje bw'ukwemera ni ikihe? Duhereye kuri rya jambo ry'Imana twumvise tukiri hariya imbere y'isengero, imbere yo gutangura urugendo, Nehemiya umuhanuzi aratubwira ko igihugu c'Imana kiriko kirava mu buja bw'ubuhungiro cari casanzariyemwo, ngo camaze umunsi kuva mu mutwenzi gushika ku murango cumviriza congera kizirikana ijambo ry'Imana. Mwibaze kuva mu mutwenzi gushika ku murango, gushika ku mutaga. Twebwe niyo twumvirije agasaha kamwe gusa umengo turarambiwe. Mbere batabisomye n'ingoga na n'ingoga ukamengo twokwisohokera. Aba bantu mwumve yuko kubera ko bari bazi agaciro k'ijambo ry'Imana, bahereye mu mutwenzi bumviriza bazirikana gushika ku murango, bataranakora no ku munwa. N'aya mazi musigaye mugenda na muza muranywa hose ntiyari bwabeho. Bari bazi agaciro k'ijambo ry'Imana, bakabona yuko badahaye ikibanza gikwiye ijambo ry'Imana ataho bagisigaye. Rero ngo gushika ku murango bumviriza bongera bazirikana iryo jambo ry'Imana. Iryo jambo bene Israeli bumviriza ryabibutse itegeko ry'Imana bari barataye, niryo rero ryaca ribatuma basubira ku Mana, rikabegeranya bagasubira kumva ko bagize igihugu kimwe c'abana b'Imana. Nukuvuga ko bagize ishengero ry'abakoranirijwe hamwe n'Imana. Ndamaze kubibasigurira, gukoranira ngahasi nk'uko twadukoraniye mu isoko cyangwa dukoranira ahandi. Dukoranira ngaha kubera yuko tuje twitaba ijwi ry'Umukama ngo twumvirize ijambo ry'Imana imbere yuko tuberwa no kwegera ameza y'Ukaristiya. Burya n'iri jambo dukoresha ngo eklesia, tugomba kuvuga ishengero ryacu, burya rishinze imizi mu ijambo ry'Imana. Ico bita kahal yawe mu Kihebereyi nico cavuye kivyara eklesia mu Kilatini kibanje guca mu Kigiriki. Iyo kahal yawe yavuga ishengero ry'abantu baba bakoranye mugabo batumwe ko n'ijambo ry'Imana kandi baje ngo bumvirize ijambo ry'Imana. Nukuvuga ababa babaye convoqués par la parole de Dieu, batumwe ko n'ijambo ry'Imana kandi bakaba baje kugira ngo bumvirize iryo jambo ry'Imana nyene. Nibo rero baca bagira ishengero, eklesia. Muca mwumva rero ko ijambo ry'Imana riri mu nkingi nkuru y'eklesia yacu kuva mu ntango. Utishimikije ku ijambo ry'Imana biramugora kugira ngo yubake abe ibuye rizima rishobora kubaka iyi eklesia yacu, kuko ababuze ifatiro, ababuze inkingi. Tugiye mu bwuzure bushasha
turabona ko mu bikorwa Yezu yaranguriye abigishwa biwe imbere yuko asubira mu ijuru habayemwo ukubugururira ubwenge ngo bashobore gutegera ijambo ry'Imana. Niko tubisoma nk'akarorero ku byerekeye babigishwa b'Emawusi, kumwe tubisoma mu nkuru nziza ya Luka kigabane ca 24. Kandi abo bigishwa ico gikorwa cuko babugururiye ubwenge ngo batahure ijambo ry'Imana carabaye ngirakamaro rwose. Nguko dukunze kubizirikana muri Luka muri ca kigabane ca 24 ndababwiye, naho abo bigishwa bari batekewe n'ubwoba bataye umutwe kandi ngo bijiriwe, aho Yezu abugururiye ubwenge bwo gutegera ijambo ry'Imana mu muco wa Pasika, baciye ngo bahinduka, bararema, buzura urweze, barasubira kubona iyo bava n'iyo baja. Erega burya iyo bakubwiye ijambo rigushika rirashobora guca riguhindura, kandi atani ikindi kintu waronse, wagumye uri wa wundi, mugabo kubera iryo jambo wumvise ko ari ijambo rigushika kandi rikuremesheje, ukaca uhinduka. Mbere naho wowe wari umeze nk'uwijiriwe, bakaza babona utanguye gutwenga, batazi n'ikiriko kiragutuma utwenga kubera iryo jambo. Ijambo ry'Imana rero uko niko ryama ritugirira. Kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana ryama ririko riratubwira iyo twavuye n'iyo tugenda tuja, tukaca rero tubona aho turi. Niyo dusanzwe turi mu ngorane, mugabo tukibuka yuko iyaturemye dukunda kandi yatugeneye iyo tuzoja, turahava tukarema. Mwame mwibuka wa wundi niyo afise ibimugoye byose yamagira ati nangwa naho mu nyanka kizima Imana yo inyikundira, nako kakamuremesha. Kizima Imana yo inyikundira, umuvyeyi yakwikundira, abandi sinovuga ngo bagombe bakwanke ntibakakwanke, mugabo uba ufise ikikuremesha kuko ufise umuvyeyi akwikundira. Nangwa kizima Imana inyikundira, naho noca muri ibi byose bingora, kizima nuko Imana inyikundira. Burya na Yezu abwirizwa kuba yagumanye mwene uwo mutima, aho yaja ku musaraba akabona bose umengo bamuhevye, mugabo yarazi yuko ari kumwe na Manase, kuko yari kararangura ico Manase yari yamutumye akagamburuka. Natwe rero ndutahure ko kwakira no kuzirikana ijambo ry'Imana kenshi ari ngirakamaro cyane, kuko biduha umuco kubidushikira byose byerekeye urukiza rwacu, bigatuma tubona ukunda ubuzima, kandi bikadufasha gukomeza urugendo rudushikana ku rukiza rwa Yezu yapfuye akazuka. Tuze rero turazirikana, byo turibaza, mbega harya mu rugo iwanje ijambo ry'Imana ndariha ikibanza ikihe? Muri rurya rugo twubatse, muri urya mubano tugize, mbega iyo hari bingoye ndibuka ko hari ijambo ry'Imana rishobora kundemesha. Kandi mwebwe abakristo muraze muraraba, burya mu bintu byose muzocamwo, ko musanzwe mufise igitabo cy'ijambo ry'Imana, muce mufata igitabo cy'ijambo ry'Imana, mwugurure ku rupapuro rwo arirwo rwose, murusome, muruzirikane, muzosanga harimwo inyishu Imana ibahaye, kandi muzotangara muciye muhinduka. Ibyo mwariko murabona kumengo n'agacamutwe, mukabona ko ari ibintu nkumbure bisanzwe, nkumbure n'ibintu mwariko muranezerwamwo birenze urugero,
mugahava mugasubiza hasi nk'abana b'Imana, kuko Imana igize icibabwira. Muraze murabigira, aho kwirukira abatabumviriza, muze murirukira ijambo ry'Imana, muryisomere, muce mugira muti none ko nari muri ibi, Imana mukumbwira ivyo igombye kumbarira iki? Muzosanga harimwo inyishu. Ijambo ry'Imana riraremesha igihe cyose kurizirikanye, riratanga inyishu. Ibisonga vyeranda vy'uyu munsi bitweretse ko Yezu Jambo w'Imana yigize umuntu akaza ari umuco uboneshereza zina muntu wese aje kuri iyi si, ari we yagiye muri ca gihugu ca Zabuloni na Nefutali bari batubariye mu gisomwa ca mbere. Igihugu cari mu muzimagiza ngo agisubiza iteka mu kuba umuco wacu. Jambo yigize umuntu, murumva ko ari Jambo w'Imana. Jambo yigize umuntu niwe yagiye muri ico gihugu cari mu muzimagiza ngo agisubiza iteka, agisubiza gahimbare, nticasubira kwijirwa. Inkuru nziza iratumenyesheje ko Yezu yasubije iteka ico gihugu mu kugishikiriza ijambo ryasaba abantu kwisubirako, bakagaruka ku Mana, bagaheba inabi yose, kuko inabi ariyo yose, iyo ariyo yose ituma n'igihugu cose gishobora gusigara kimeze nk'ikiri mu muco, nk'ikiri mu muzimagiza, kikabura umuco. Abantu iyo bihaye inabi iyo ariyo yose, bakaza barayihererekana hagati yabo batakibona yuko ari inabi, barahava bose bakaja mu muzimagiza, mu mwijima, ku buryo n'ivyo basigara bakora batabona ko bakora bibi. Iyo rero abantu bashize kuri urwo rugero, igihugu cose kirashobora kuba nk'ikiri mu muzimagiza. Iyo abantu batemeye ngo bahuzwe n'ijambo ry'Imana, bakagomba gukurikira amajambo y'abantu, barashobora kuzimira, bikabavyarira mbere n'amacakubiri. Kandi nta kintu kibabaza nko kuba mu macakubiri. Nibyo byashikiye abanyakorenti twumvise mu gisomwa ca kabiri. Mu ntara y'abanyakorenti ngo hari hadutse amacakubiri, kandi ngo amacakubiri afatiye ku kwemera kwabo. Aho iwacu ngo dufise ayandi macakubiri afatiye ku bindi, mugabo abo banyakorenti bari bafise amacakubiri afatiye ku kwemera kwabo, kuvyo bakiriye mu kwemera kwabo. Kubera urunturuntu aba Kristu, aho kwemera ko ibatisi mu baronse yabagize umwe, ngo bari basigaye bemera kuruta uwayibamenyesheje n'uwayibahaye. Bamwe ngo turabo kwa Apolo, abandi ngo turabo kwa Paulo, abandi ngo turabo kwa Kefasi n'ukuba kwa Petero. Paulo mweranda, kubera ko yari yanyuzwe n'ijambo ry'Imana, murumva ko abantu bari ko barashwana, nawe nyene bakamushiramwo bati turabo kwa Paulo. Ega yari gushobora kugenda akurikiye uko yiyumvamwo, akagira ati mwese ni mubabanje, mwese ni mubabanje abo kwa Paulo, abo kwa Kefa mubihoze, abo bo kwa ntuzenye uyu Apolo mubihoze, mubabanje. Ariko kubera ko Paulo mweranda yari umutumwa, yanyuzwe n'ijambo ry'Imana, kandi akamenya ko ijambo ry'Imana ryabwirizwa kuza araha abandi, yaciye abavugutira umuti w'ijambo ry'Imana, arabahanura ati mbega uwo Apolo canke Paulo canke Kefasi mwiyitirira niwe yabapfiriye arabazukira kugira ngo muronke urukiza?
nimukurikire nyabuna wa Yezu yapfuye akazuka, wa wundi amaze yari yahoze avuga ati ninamara kumanikwa nzokwiyegeraniriza abantu bose bo ku isi. Nguyo ubukwiye kwemerwa hejuru y'abande n'abande bashobora kudushikiriza ijambo ry'Imana. Hariho jambo w'Imana ari we yatwegeranije twese kandi abanje kudupfira. Nta wundi muntu aradupfira, naho yodupfira nta wundi muntu aradupfira ngo azuke, ngo aduhe natwe kuzozuka kubera ko yadupfiriye akazuka, atari Kristu umwana w'Imana. Bakunzi b'Imana, dusangiye gusenga uyu munsi kuri itariki ya 25 yo mu kwezi kwa mbere, muca mutahura ko iki gisomwa Ekleziya ikidushikiriza kuri uyu munsi ifatiye kuri ya ndwi yo gusabira ubumwe bw'abemera Kristu, kugira ngo twikubita agashi maze tumenye aho dushingira uko kwemera kwacu, aho turonderera ubumwe. Inkingi y'ukwemera kwacu, y'ubumwe bwacu, ni ijambo ry'Imana ritumenyesha uwadupfiriye akazuka kugira ngo tubone gukira. Ubumwe turondera, nguko ejo bundi turi muri cya gisabisho mpuzamashengero twabizirikanye, ubumwe turondera si bwa bundi bwo guhendahenda ngo abatumvikana baje hamwe bumvikane bagira bati reka duheberanire iki, jewe ndaguhebera iki nawe umpebera iki, duheze twumvikane. Ubwo si bwo bumwe bw'Ekleziya turondera bw'abemera Kristu. Ubumwe turondera bw'abemera Yezu Kristu ni nyabuna bwa bundi tuzoronka mu gihe twese turondeye kumenya no gukurikira uwadupfiriye akazuka, uwadupfiriye ku musaraba, ngo atwegeranirize hamwe muri rwa rubavu rwiwe. Aho rero twese tugiye tuza turarondera kumumenya no kumukurikira neza, nka kumwe nyene abantu bakunze umuvyeyi bagakurikira umuvyeyi umwe baca basanga bagize ubumwe. Natwe twese tugiye tugana uwo Yezu yadupfiriye akazuka, tuzosanga rero tugize ubumwe bw'ukuri, kandi n'ivyahora bidutandukanya bihambaye tuzobona ko dushobora kubirengana. Mu nkuru nziza Yezu yatweretse ko ukwakira ijambo ry'Imana atari ivy'umunsi umwe, n'urugendo tubwirijwe kwamamwo. Nico gituma mubona yaciye rero atora abatumwa biwe ngo bazoze kubandanya ico gikorwa yari yatanguye cyo gufasha abantu kwakira inkuru nziza y'Imana, kwakira ijambo ry'Imana ribarema rikabaremesha. Abatumwa murabizi yuko ubutumwa bwabo bwa mbere no gushikiriza ijambo ry'Imana. Nitwame rero tubakengurukira abo bose bemera kutubera abatumwa, tubayoboke ngo badufashe kubaka by'ukuri Ekleziya ya Yezu Kristu iri mu bumwe bw'ukuri. Kuri uyu munsi nk'uko nabivuze ngitangura, turashimiye Imana kubavukanyi bose bamaze kwakira ubutumwa bwo gusoma ijambo ry'Imana kandi bakabigirana umutima mwiza nk'abatumwa nyene. Ugiye hirya no hino, mbe ndaretse ngaha muri katedrale, muri diocese yacu, urabona yuko abantu bakiriye mwene ubwo butumwa bamaze gutahura ko ari ubutumwa bw'Imana.
bakabwitondera bagategura neza gusomera aba Kristu ijambo ry'Imana, bakifata neza, ntihagire ico bongeramwo, ntihagire kandi n'ico bakuramwo, kuko baba bagiye kuvuga iribarengeye. Kumwe nyene watumwe n'umuntu w'umukuru, ijambo yagutumye ugerageza kuryibuka neza, kandi hageze kurivuga ukifata neza. Niko mbona n'aba bose baza barakira ubutumwa bw'ijambo ry'Imana bavyifatamwo, kandi ni vyiza cane. Babandanye gutyo, baba bakuze, baba ugwaruka, baba bana, barangura ubwo butumwa, muze muraburangura gutyo nyene, muzi yuko muriko muravuga iry'Imana, mutavuga iryanyu. Egome dukengurukire kandi dushimira Imana no kuri aba bavukanyi tugira duhave turungika kuba batumwa b'ijambo ry'Imana. Tubasabire ngo baze bame bizigiye kandi basaba ububasha bw'Imana mu kurangura ubwo butumwa bwabo. Twisabire rero twese ngo twame dushingira intahe mu nyifato no mu majambo ukuri n'urukundo vy'ijambo ry'Imana. Amen.